Tugire Kristu kuri wowe Imana igenekerezo rya 4 ry'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024 Imana iratuyagira ijambo ryayo itwibutsa ko yamana natwe mu bihe vyiza no mu bihe bigoye kugira ngo idukize ibitubangamiye vyose. Hari igihe umuntu aba mu bihe bigoye akagira umubabaro ku mutima no ku mubiri akibaza ivyaha yoba yarakoze kugira ngo Imana imurekere umubabaro ukomeye. Ikibazo c'uko umuntu w'intungane ashobora gushikirwa n'ivyago gushika ubu nta muntu ashobora kugitorera inyishu ishimishije, kuko mu gutahura ko umuntu womengo ivyago n'igihano c'Imana, ariko si imisi yose ingorane umuntu abamwo ziba zavuye ku makosa yiwe. Mu gisomwa ca mbere cavuye mu gitabo ca Yobi twumvise yiganyira kuko ari mu mubabaro mwinshi. Ariko rero no mu bibazo tubamwo Imana ntiduheba. Mu nkuru nziza nk'uko yanditswe na Mariko turumva ukuntu Yezu aho yaca hose yagenda agira neza, akiza abarwayi, yirukana n'amashetani. Yezu yinjiye mu nzu kwa Simoni na Andreya, buno nyene bakimubwira ko inabuko wa Simoni arwaye, Yezu yaciye amukiza. Kumbure nawe woba uri mu bihe nk'ivyo Yobi yaciyemwo, cankwe inshuti zawe, umugenzi wawe canke umubanyi yoba ari mu bihe bigoye, ntiwihebure. Ubu nyene bibwire Yezu, nawe araheza yerekana ububasha bwiwe, kuko uko Yezu yari ari ejo niko ari uwu munsi, niko azoguma imyaka yose. Ni Yezu nyene impuhwe, ni Yezu umukiza. Nitugire Kristu.